musanzwe mubizi yuko ari dosiye isanzwe iri mu butungane, idosiye isanzwe iri mu butungane nitwoca dusamiriza ibirimwo ngene bimeze ngo tubimenyeshe ngo bimeze uku biracari mu matohoza, ariko ico twumvise ivyo tutari tuzi. Nk'ubu ntitwari tuzi yuko hariho amadosiye, ko hari dosiye yatanguye mu kwezi, hari dosiye yatanguye kuva mu kwezi kwa gatatu, hakaba n'iyindi yubutse mu kwezi kw'indwi. Ivyo ku marezo ku mbuga ngurukana makuru ntivyatandukanywa, ariko twebwe ngaha tugiye tufise umuco mwiza wa kimwe n'ikindi. Tugasaba rero ico twasavye nuko abajejwe ubutungane ngaha turavye ingene intara imeze, nk'uko twanaganiriye na nyakubahwa buramatari aratubwira vyose, twabaha impanuro yuko bakwiye gukorana ubwira n'umwete, bakareka agasamazi, kuko ivyo twabonye nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamazi muri bo, barasamaye ntibahanahana ivyiyumviro bikwiye. Rero twabaha impanuro yuko atangingo y'ubutungane n'imwe yosubira gufatwa habaye gusamara, ahubwo bokenyera zikaguma, kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane nibigoye, kandi turizigiye yuko impanuro twabahaye bazozikorera ko nka nkama.